Reka ndabifurize umugoroba mwiza abanywanyi b'ibiganiro byacu habakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kutwumviriza ngakuri no mbonesha kure yacu aina yanyu. Reka ndabifurize kugira umugoroba mwiza ukuri wa gatatu kwigenekerezo ya gatanu ukwezi kwa 11 2025. Ndabahaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye nawo muherereye, tugiye kurabira hamwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa n'ubundi agaruka kubiriko biravugwa nga mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu makungu ya kure. Turagaruka cyane ku makuru akomeje kugenda aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho tugiye kurabira hamwe nyine ibikomeje kugenda biragaragara. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ifatwa rya General Masunzu ikimenyetso cy'igisirikare kiri mu ngorane zikomakomeye cyane. Harakomeje kuvugwa rero ibigendanye n'ifatwa rya General Masunzu Pacifique, umwe mu basirikare b'abanyamurenge ariko asanzwe abarizwa mu gisata kigendanye no kubagwanya. Arasanzwe abarizwa mu ngabo za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, arasanzwe kandi arongoye akarere ka gatatu ka gisirikare nyine ahafise ikicaro kiremereye cyane nga ikisangane mu ntara ya Chopo, akaba asanzwe agenzura uburere butari bukeya bwa gisirikare. Ibi byose tugiye kubirabira hamwe, turebera hamwe impamvu yoba yaratumye afatwa. Hanyuma kandi ahitwa Kakuma muri Kenya, inzara ndetse no kwihebura biratera umutekano mukeya cyane nkuko byoma bigaragara. Ndagaruka kandi ku yandi makuru menshi cyane ariko aravugwa cyane ngaha n'ubundi nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini nkuko amakuru tugera bivuga. Ingozi, umukuru w'igipolisi komiseri Ndonderaho yarahagaritswe. Byo byaratewe n'iki? Tugiye kubwira ko muri kano kanya. Ikaze kuri mwebwe mwese mubandanya kudukurikira ndetse no kutwumviriza nga mu Kirundi ndetse n'Ikinyarwanda. Tugiye kurebera hamwe yagezwe ariko aravugwa. Ndakuramukije wowe uriko uranyumviriza nga mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura, wowe uri Gitega ku mugwa mukuru wa politike, uri Mwaro, uri Bururi, uri mu Kayanza, uri no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Reka ndakwifurize kugira ibihe byiza cyane. Niba kandi nawe uri kuratwumviriza uri no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye ngaha mu karere k'ibiyaga binini, uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, reka ndakwifurize kugira ibihe byiza, ndakwifurize kumererwa neza cyane, kubwira ngo byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Abari mu makungu ya kure namwe ndabaramukije kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese rero turabira hamwe ibiriko biravugwa, turabira hamwe ibikomeje kugenda biratangazwa muri kano kanya. Mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harakomeje kuvugwa inkuru ziremereye cyane, ariko iyavuzwe cyane nigendanye n'ihagarikwa rya General Masunzu, ikimenyetso cy'igisirikare kiri mu ngorane ziremereye cyane. Bukavu kwigenekerezo rya 4 Munyonyo 2025, Lieutenant General Pacifique Masunzu ajejwe zone ya gatatu y'ukwivuna abansi mu gisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo FARDC, yoba yarafashwe ku munsi w'Imana uheze nkuko bitangazwa n'amasoko menshi cyane y'iki gisirikare. Ababonye ibyabaye baravuga yuko ifatwa giwe ryarabereye ikisangani ku mugwa mukuru w'intara ya Chopo, ahasanzwe ahari ibirindiro byiwe ndetse n'ibiro byiwe. Ni nyuma gato y'urugendo rw'umukuru w'ibiro bikuru rero bya gisirikare bya FARDC avuye mu rugendo rw'akazi Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi. Umukuru w'ibiro bya gisirikare kandi yarashitse ikisangani avuye Bujumbura mu nama iremereye cyane yahuje n'abandi basirikare baremereye cyane nga mu Burundi. Murazi ingene kandi u Burundi canga igisirikare c'u Burundi FDNB kiriko kiragirana imikoranire myiza n'igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye no kwivuna abansi. Yaraciye rero aja ku rugo rwa General Masunzu, aho rero amatelefone yiwe yose yafashwe, mu nyuma arajanwa Kinshasa, umugwa mukuru wa Kongo, nkuko rero byemezwa n'isoko ryegereye iyo dosiye. Imvo zaratumye ahagarikwa ziracarimwe rero igipfungu ndetse n'ibintu bimwe na bimwe bitari byasobanuka. Nta kintu na kimwe rero kiratangazwa n'igisirikare ca Kongo kugira ryemeze rero cange rigire rero ico rivuze kubijyanye n'ifatwa rya General Masunzu. Uyu nguyu biravuga ko kandi ari umwe mu bagira uruhare ruremereye cyane mu kugaba ibitero by'indege ngaha muri Kivu y'Amajyepfo nkuko amakuru tugera bivuga. Nubwo asanzwe aratuye canga se yaravuke nga mu Minembwe, General Masunzu bivugwa yuko rero agira uruhare ruremereye cyane mu kwivugana ndetse no kubangamira
ubwoko bw'abanyamurenge cyane. Amakuru yihuta cyane kandi ariko aratubwiraho aravuga ko kandi yaba ari umwe mu bagize uruhare mu bitero byaribasiye uwahoze arongoye umuhari twigwane usanzwe urafatikanyije n'umari M23 mu guhangana n'igisirikare ca leta ya Kongo, ndetse ukaba anafise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo kamwene Etienne Tshisekedi. Ariko rero mu gisirikare icinshasa haravugwa ibintu bitandukanye. Bamwe baravuga yuko ashobora kuba rero afisanye imigenderanire n'uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Kongo Joseph Kabila Kabange aheruka gutanguza umugwi urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Abandi bamwagiriza kudatsinda ingabo za M23 mu seruko bw'igihugu, ndetse akaba yaranateje akaga mwifatwa y'agace kanzibira. Hari n'abandi bavuga yuko rero uwo musirikare mukuru yoba yarabaye intambamyi mu bikorwa rero byariko birakogwa na General Olivier Gasita, uwo nawe nyine yari yategetswe kuva i Buvira, ubu ngubu yarabaye umugwa mukuru wa Sud Kivu. Inyuma yaho rero Bukavu wahoze ari umugwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo wagwa mu minwe y'abagwanyi ba M23 mu ntango z'uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri. General Gasita kandi yaragirijwe n'abanyagihugu hamwe n'imigwi y'abazarendo ishigikiwe na Kinshasa kuba umusuma akorera u Rwanda ndetse no kwihanganira ibikorwa bya M23. Imyerekano kandi yamwiyamiriza yarahitanye abantu kandi irahungabanya umutekano Buvira imbere y'uko igisirikare gifata ingingo yo kumuhungisha, by'umwihariko afashijwe n'igisirikare cy'u Burundi nk'uko biboneka. Ariko rero abo basirikare bose uko ari babiri barakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge, ubwoko bw'abatutsi bamaze imyaka myinshi cyane buriko buratotezwa, ariko bamye barabana ayingwe nk'uko bigaragara. Umusirikare mukuru nyine w'inararibonye Lieutenant General Pacifique Masunzu arakomoka mu ntara ya Sud Kivu, niwe nyine yari arongoye zone ya gatatu yo kwivuna abansi igizwe n'intara zitanu, harimo intara ya Chopo nga muri Kisangani, Ituri, Sud Kivu ndetse na Nord Kivu ndetse na Mainama, Ikindu. Imbere y'ibyo kandi yari asanzwe arongoye zone ya kabiri iri Rubumbashi mu ntara ya Butakatanga nk'uko byoma biboneka. Urukurikirane rw'ifatwa ry'abasirikare bakuru mu gisirikare ca Kongo rurakomeje gutera amakenga. Ifatwa giwe kandi ryariyongereye ku rutonde rw'abasirikare benshi bamaze gufatwa muri FARDC. Abenshi by'umwihariko babikurikiranira hafi baravuga ko abarenga 28 barafashwe mu mezi aheze bagirizwa gukorana n'umwansi canke guhunga urubuga rw'intambara. M23 mugwi w'abagwanyi ba kera bakomoka mu bwoko bw'abatutsi warongeye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021, uvuga ko ubutegetsi bwa Kongo by'umwihariko butubahirije ibyo rero bwiyemeje bijyanye no kubasubiza mu gisirikare kuva mu ntango z'uyu mwaka. Abagwanyi bawo barafatikanyije n'ihuriro Alliance Favor Congo bamaze kwigarurira uduce twinshi cyangwa se ubuce bwinshi burimo ubutare bwinshi muri Nord Kivu na Sud Kivu, harimo n'iminwe n'imirwa mikuru ya Goma ndetse na Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Abategetsi ba Kongo bagiriza u Rwanda gushigikira abo bagwanyi. Ico Kigali rero yagumye ihakana. Ku ruhande rw'u Burundi rero abasirikare bagera ku bihumbi 10 bararungitswe mu burengero bwa Kongo nyene gufasha igisirikare ca Kongo hamwe n'imigwi ishigikiwe mu kugwanya umari M23. Ubu imbere y'uko rero nyene ubushikiranganje bwo kwivuna abansi canga se ibiro bikuru by'intwaramiheto bigira ico rero butangaza, ntawuzi ico rero Lieutenant General Pacifique Masunzu azokozwa. Cyakora birazwi ko nga muri Kongo haragaragaye ndetse harongeye gushigwaho ibigendanye n'igihano cy'urupfu kuri bamwe bazajya barafatwa bariko baragambanira igihugu ndetse no mu bindi bikorwa bimwe birimo nko guhunga urubuga rw'intambara. Ibi ngiye rero birashobora kuzamushika ko nyamara ari umwe mu bantu bivuga ko yaragerageje gukorera igisirikare ca Kongo uko leta ya Kongo yabyifuza mu misi yose. Bivuga ko kandi mu gisirikare ca Kongo FARDC harashizwemo programu iremereye cyane ifasha kumenya rero bamwe mu bavugana na Joseph Kabila Kabange. Amakuru yihuta cyane yama ariko aratubwiraho cange akomeza kugenda amatwi adusumira, aravuga ko rero nyine haba haramenyekanye amakuru yuko iyo bari karavugana n'uwo musirikare yahoze anarongoye igihugu ca Kongo imyaka ishika muri 18 kugeza ubu akari mu matware arongowe na M23, aherutse kandi gukora urunani
runani by'umwihariko rurwanya ubutegetsi bwa Kongo. Uyu kandi araherutse gukatigwa ubwo gupfa kuko byoma bigaragara canke uwo guherayo n'igisirikare ca n'urukiko rwa gisirikare rwa leta ya Kongo. Turakomeza kubakurikiranira idonido kuri aya makuru ya Generali Pacifique Masunzu. Naho Ingozi umukuru w'igipolisi komiseri Ndoreraho yarahagaritswe. Inkuru iravugwa cane Ingozi nihagarikwa rya komiseri Ndoreraho yatwara igipolisi mu ntara yahahora ya Ngozi. Hano rero twogira ngo tubibutse ko igipolisi kitaratangura kwisunga indinganizo nshasha y'intara kiracafise kandi abitwa komisariya regionali, komisariya province bo mu ndinganizo ya kera. Uyu rero Ndoreraho nawe yari akiri umukuru w'igipolisi mu ntara ya Ngozi yahahora. Uyu niwe nyine avugwa ko yahagaritswe n'iperereza kuva ku munsi wa mbere w'indwi nk'uko byoma bigaragara. Ingozi benshi baramwita Monfoti, ariko izina ry'ukuri nyine ni Ndoreraho. Arazwi cyane kuva muri 2015 kubera ari we nyine yatwara igipolisi mu gisagara ca Bujumbura, abitse amabanga menshi cyane ku mabi yarakozwe n'iperereza mu kiringo ca gatatu cya Petero Nkurunziza. Muri ndondeza rero nyine izina rya Ndoreraho turifise mwinyuruzwa ry'abapfasoni nka Emenshuti nk'uko byaba bigaragara ariwe by'umwihariko ahishakiye, ndetse no witwa Rehema Kaneza muri Ruhuma 2018. Biravuga ko iyo Ndoreraho aribo bafatwa ko rero bazi neza ibyashikiye abo bakenyezi. Harazwi kandi ko no mwinyuruzwa rya Rodrigue Nzeyimana muri ndamukizo 2018. Rodrigue yari ajejwe ubudandazi nk'uko byoma bigaragara muri societe Bujeko. Uyu Ndoreraho kandi arafitswe nk'umwe mu bagiye guta imodoka ya Rodrigue mu muserege w'ibarabara ryo ku wa 28 Munyonyo nk'uko byoma bigaragara mu gihe Rodrigue Nzeyimana yari ahejeje kunyuruzwa. Ico bikoze rero nyine nk'umukuru w'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura, Ndoreraho kandi yararonka amakuru ajyanye n'abandi bose banyurujwe n'iperereza cange bagandaguwe n'iperereza i Bujumbura. Asanzwe nawe kandi nyine yari yegeranye rwose n'iperereza. Inyuma rero y'igisagara ca Bujumbura, uyu Ndoreraho kandi yarakoreye mu ntara Cibitoke, hanyuma arajanwa Ingozi aho yaramaze igihe kitari gitoya. Ingozi yavugwa nk'umuntu ahanganye cane ahanganye n'abunguruza abantu ku mapikipiki baraye mu minsi mikuru mu bumvise ihagarikwa ryiwe nk'uko byoma bigaragara. Nta muco dufise rero ukwiye kukungene uyu Ndoreraho yahagaritswe. Amakuru aca ku mbuga ngurukana bumenyi aravuga yuko iyo ntwazangabo mu gipolisi ifungiwe ku cicaro cy'iperereza i Bujumbura. Ayo makuru kandi aravuga yuko uyu yafashwe n'iperereza mu gihe yari yanyegeye nyine, maze mu iperereza barafata umukenyezi wiwe. Yoba by'umwihariko yaranakubiswe abimenye, aca by'umwihariko aremera gufatwa. Amakuru ariko arahanwanwa kandi aravuga yuko komisari Ndoreraho ari mu bagirizwa amatoni 18 y'ikawa yoba aherutse gufatirwa Ikobero. Aravugwa ko yari ashowe mu Rwanda mu bafashwe n'iperereza, kandi haravugwamwo abakozi b'ishiramwe Sodeko. Abogira rero umuco ukwiye nanone kuri kino kibazo c'ikawa yoba yarafatiwe Ikobero bo yadusangiza kugeza uno mwanya. Mu bijyanye n'akazi ho nyine twabiboneye ingingo ya komisariya regionali mu ntara z'uburaruko igena utwara igipolisi mu ntara ya Ngozi, by'umwihariko by'imfata kibanza Lieutenant Colonel Niyonsenga Jean Bosco niwe yabaye arasubirira Ndoreraho. Iyo ngingo kandi yarafashwe ku munsi wa mbere igenekerezo rya 3 Munyonyo 2025. Bishoboka ko rero ari nawo munsi uyu komisari ya Ndoreraho yafatigwaho nk'uko byoma bigaragara. Mbashimire mwebwe mwese abariko baradukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri aya makuru akomeye cyane akomeje kugenda reka aravugwa. Turakomeza kugenda tubakurikirana idonido ku yandi makuru akomeje kugenda aradushika ko muri no mwanya. Ndabifurize kugira umugoroba mwiza, tugaruke mu kanya turabiramwe andi makuru ariko aravugwa.